Naronse abavyeyi baraje bavuye Bujumbura bambwira ati nabarose mu biro bambwira jewe dufashe umwana wacu agwa anywa urumogi kinuko umusore ni nkubanya urumogi bose jewe nakora muri ONG nakora muri ONG nkamusigana muyaya naho umwana yaba umwami ivyo gusonera sana nyina ntumubaze n'umwana atekanye natekase kirazira guteka so na nyoko babaga banyunzoga ngo so musubire mugenzi ngo yesi rugombo ni Primus. Haleluya haleluya. Imbuto ni jambo ry'Imana umuvye nawe ni Kristo. Umwemera wese azoramba myaka yose. Haleluya. Jari beshiga ngo kubwira bisage kamara ndababwira kandi ko narasaze mu vyaha ngaha uravyumva. Hanyuma rero hari n'umuntu akora ubishamenya ngashara bashitsinda mu kwita igiti polisi cimfunga uravyumva. Ngaca nibuka ko Yesu yavuze ngo Matayo 5 ngo ahira abanyakigongo ko nazogirane. Ngaca mpagarara acambere amajabo cambere umusitari ntarengwa nkabankize mugabo bankize unega naganda mu kubita igiti mugasha yavuze ngo ahira abanyakigongo ko nazogirane nasaze ngashanduka Yesu yavuze ngo ahira bitonda ko nazogirane bazotoranye mpagarara aho mbankize amajambo Imana aradukiza abantu b'Imana n'ukuri mbere. Nico gituma rero umuhanuzi Mose avugishwa n'Imana Mose gashi murano ngo wa 11 bavuga ngo igihe kirageze ngo abantu batazonyotegwa amazi y'ukunywa bazonyotegwa amajambo y'Imana. Ugiye kirageze batazonyotegwa imvinyu z'ukunywa bazonyotegwa kunywa amajambo y'Imana. Ugiye kirageze batazosonza umukate wo kurya ariko bazosonza amajambo y'Imana. Rero nanje Imana ikeneye ko ni yahe iyo ndiko nvuza amajambo y'Imana. Imana kinshaka ko samajambo. Imana ishaka yuko ishaka umutima wanje. Ugira gatatu kwegera ijambo kwegera ivyanditswe bitagatifu ndiko ndabisoma negera amajambo y'Imana. Ikimana shaka ni kugirane nuko amangavye kugira numvirize ayo majambo. Hari gihe abantu b'Imana musoma amajambo y'Imana mukumva aragoye, ukumva ntuyatahuye, ukumva ntuyashatse, ukumva ntakoroheye, ukumva ntakoroheye. None ucubigenza gute? Uracereza ntacyo kuko Imana maho gacere nyene. Imana buhoro harageze igihe abantu b'Imana nari mwaka wa gatatu w'amashuri matoyi primaire hari kera cyane. Hanyuma ndiko ndasoma baratubwira ngo dufate amajambo y'Imana ku mutwe mbere na mbere hose ijambo yariho mugana afata ku mutwe kuko baraduha amajambo ijambo ryo mu nkuru nziza ry'ikirundi n'ijambo ngasamba ndukatasi kwanditse ku ijambo ry'igifaransa ry'ijambo ry'Imana nyene. Mugabo jewe ngasoma ijambo kugira ngo menye igifaransa nishime ku bandi bana. Au commencement était la parole. Benambero ijambo yariho. Et la parole était Dieu. Kandi ijambo yari Imana. Il y a un homme envoyé de Dieu. Hazumuraswe n'Imana. Son nom était Jean yitwa Yohana. Uko nenda bisamunyuma ndagira ingorane rero. Mbere na mbere ijambo yariho kandi ijambo yari Imana. Ntagura kwiyumvira none ndi umwana muto cyane. Ijambo rishobora kuri uko hajya ntimuze mugire ngo turasha ubwenge abana. Gusa nuko tumaze kumenya ibintu bimwe tari bike. Mugabo umwana ariyumvira cyane. Uko muza muramuragiza amajambo y'Imana hakiri kare niko tazobagora kurera kuko Imana izo biri kuramurera. Uko muzomumesha mumenyeza amajambo y'Imana niko mutamwe ndazomugereramo kiragihe. Ndabona abavyeyi baha IMakamba bamwe bigira ngo nabasirimu
abana bakabaresha gusa amakuru d'histoire kandi narabaje ngaha ayi mu microphone abana ba mbere mu ishuri sa abana babaterambere ngaha IMakamba nabana bo mu misozi ishaba payizane narabibonye shangaha ewe urumva iminsi yose murazogenda murabaza abadiregiteri ngaha microphone ari sekomina n'ahandi muzera ko abana ba mbere ari abana ba IMakamba babakoze ba leta hoya bona bisozi shahariya bamenyeye guhangayikasha bashikiye igikorwa baraho baracyabiza igikorwa baracyabiza kuko bobo no gusengana navyibuka aho basha tutera imbere basha urabona urumva abakozi ba leta bakabaresha y'amajambo yabo n'ibiharuro gusa babikora navyo bikananya bakanirwa n'ibiharuro kanirwa n'ibintu umwana muri ijambo ry'Imana arakorohera abagore ndiko ndabasarira ko data wanje mpabuye arakorohera umureje gutinya sonera sona nyoko azogusonera ariko umureresheje ji gusa biswi gusa nene taja ntibize okay uzoyibonasha Naronse abavyeyi baraje bavuye Bujumbura bambwira bati nabarose mu biro bambwira jewe dufashe umwana wacu agwa anywa urumogi kinuko umusore ningubanye urumogi bose none waramufashije akiri agisi imyaka 2 gusha imyaka 5 wabigenje gute jewe nakora muri ONG nakora muri ONG nkamusigana muyaya naho niwamureze gute mu nyuma nasho ntamugiriye namisha amashuri meza nuvuga amashuri meza n'ayandi namwatanga amahera menshi gazimvyega ngo ni amashuri meza nawe niyigeza amuhereza iki nigeza amuhereza ubuntu urukundo impuhwe imbabazi nigeza ambwira ati hagarara aha kirazira ni kofe ngo arishireko nikintu mukimurye aho nisabere gasibibi ku muvyeyi umwana yaba umwami ivyo gusonera sana nyina ntumubaze numwana atekanye nateka se kirazira guteka so na nyoko niwe mubategeka se bategeka abantu kubera yuko nibareshe kubaha Imana gutinya Imana n'ijambo ry'Imana bizo uko birisha ego wase kumeresha izina rya Yesu azorwa na shatanisha niho rero umwanditsi rero niho mweranda Ambroise mweranda niwe avuga ngo aturi kurasoma amajambo y'Imana ngo nufata umujenama wawe umujenama nawe Musa umujenama kabiri aba Isaya umujenama aba Yeremiya umujenama wundi ngo abe Petro na Paulo beranda ngene bake amajambo y'Imana akabahindura ubuzima bwabo sha ngo kandi byongeye ngo nufata umujenama kaminuza Yesu Kristo Nazareti kugira ngo uronke data ngo vugana nabo zirikana hamwe nabo hamuronke Mana data wa twese Guillaume mweranda nawe niwe vuga ati igihe umuntu ariko arasoma amajambo y'Imana ati Mana data aramubwira bariko aramuyagira canke wonyene ubwo ariko aragira nawe gashuyagira Mana data ati gira kurasa amajambo y'Imana mukama yeza bariko muriko murayaga nawe mubwira ivyawe ati gira muriko kurasa amajambo y'Imana uri kuravugana mutima mwera mutamwana ariko arakubwira hama nawe bwira mutima mwera ivyawe agatangara ngwewe Mana yanje ate ico kiyago kirahebuje avuga ngo un doux échange merveilleux ati kiyago kirahebuje aho ganira na data na mwana mutima mwana
ni aho bagana ukabaganirira ni amajambo y'Imana abantu y'Imana n'umugisha gusa amajambo y'Imana vyongeye Bazira mwenda nawe yaravuze ati kwitangaza vy'Imana biva mu gusoma amajambo y'Imana mu kwitangaza vy'Imana soma amajambo y'Imana so musubire mugenzi yisi Primus yisi Rugombo ngo ni Primus niko bavuga babaga banyunzoga ngo so musubire mugenzi ngo yisi Rugombo ni Primus nawe je nawe soma amajambo y'Imana usubiresha uzokizwa uzuzwa mutima mweranda nshuti yanje amajambo y'Imana niko Bazira mweranda bivuga uri kure yasoma ninga kuvoma mwiriba rya Yakobo ryariba rya Yakobo muri kwamugora mu Yasabari akazahuye na Yesu kwiryariba ariko aravoma vuya rya Yakobo rivamwe amazi meza yazambwiye ati mugenzi uzonwa amazi nzomuha azoronka ubuzima budahera